BCAB akabirya rero ushaka kuyikoresha uzogira akanyenyeri wandike amajana 424 urangiza n'akadisha hama ucugira kuri OK. Mwico gihe ucuronka urutonde rw'ibisanzwe bitegekanijwe muri BCAB akabirya. Mw'ivyo navyo hasanzwe harimwo ingene ushobora kubona ibiriko birakorerwa kuri konti yawe bimeze, no kuvuga amahera yinjiye canke yoba yarasohotse ava kuri konti yawe. Ikindi nuko umuntu azoshobora aciye kuri bamwe twita aba agent aho baba bari mu gihugu cose, uko vuba tugiye kubashiraho mu gihugu cose dukurikije ya ntumbero twiha yacu yuko dukwiye gusanga abene gihugu kivi iyo basanzwe bari kugira ngo tubarinde guta umwanya baja gutonda imirongo muri banki. Rero umuntu azoraba wa muntu asanzwe akorera hajya hafi yiwe ku mutumba wiwe ashobore gutora amahera aciriye kujya muntu atiriwe aragira ibirometero byinshi. Ndetse mu minsi iri imbere nibanatwemerera ubushikiranganje bukatwemerera nabo bifuza kuri umwavu nkuko ariko urayivuga, nabo nyene bazoshobora guca kurya muntu nyene batanga amahera bayacirije kurya muntu, kandi ayo mahera azobashitse kuri konti kandi bizoba vyanditswe umwavu baguze ingene ungana n'amahera batanze nayo bazoba basigaje kwishura iyo bariko barariha kugira kabiri kugira ngo barangize cakiringo baba babahaye. Ikindi nuko muri BCAB akabirya umuntu azoshobora kugura ry'amayinite basanzwe bakoresha yo gutelefona. Ivyo navyo mukaba muzi ko rimwe na rimwe vyahora bigora abantu, hari igihe baja kwibuti ugasanga ntayahari, ugasanga wa muntu yahora yagurisha uwo munsi ngo yatashe ubukwe yagiye ku rubanza. Mukoresheje rero BCAB akabirya ayo mayinite uzoyigurira ukura amahera kuri konti yawe hamuheze uronka amayinite naho uzoba wiyicariye muri salo. Ikirushirije nuko ivyo umuntu azobikora umwanya uwo ari wo wose, iba saa moya z'igitondo, iba saa sita y'ijoro, iba saa munani y'ijoro, uba muhira, uba ku kazi, uba ku kivi uri kurarima, bizogufata kumbura umunota umwe gusa uhagarika w'ico kivi ukabanza ukamurika ayo mahera hama ugaheza ugatsura ugatora ya suka yawe ukibandaniriza ikivi. Ubu tuvugana twabonye ko hariho abantu batagiye gukoresha iki gisata, hariho amatransaction yabaye, mugabo hariho n'ayandi atari make y'abantu batangiye kuyikoresha muga ntibikunda. Aho rero niho baca ariko barabaza ico kibazo ati kubera iki bitariko birakunda, ifo ko babanza kuja kwiyandikisha bagatanga nimero yabo bakoresha kugira ngo nibagera kuza barunka amahera ubuhinga bwacu muzosubira kubasaba amafara gusubira gukonfirma nimero bakoresha.